kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya gatandatu ukwezi k'umunani ari umunsi wahariwe ikibano ca hafi mu gihugu cacu c'u Burundi. Televiziyo ku Gasaka Web TV irongowe na Roger Mila Nshimirimana yagerageje kwegeranya uburyo kugira ngo yifadikanye n'abarundi bose muri ico gikorwa c'urukundo, kugira ngo abadafise icepfo ca ruguru bashobore nabo nyene kubukura mu cibo, ndetse bakatubwira n'intumbero y'ico gikorwa. Mukurikire. Murakoze. Ku mazina banyita Nshimirimana Roger, nkaba nsanzwe nserukira ikinyamakuru gikorera ku buhinga bwa none bita ku Gasaka Web TV. Ku munsi w'ejo ni umunsi igihugu cahariye gushigikira abantu bafise amikoro make, namwe mukaba mwitabiriye kino gikorwa. Mbega nk'ikinyamakuru mwacitavye mu yihe ntumbero? Murakoze cyane. Nk'uko mubizi canke mwama mwabisomye ku kinyamakuru cacu, turafise no kwita kimwe bita mu gifaransa ni ligne editoriale, bisigura ko ni umurongo ngenderwa ko twihaye gukoreramo. Ni ubutabazi rero butagira imbibe. Ubutabazi butagira imbibe murumva neza ko hari ikintu cyo gushigikirana. Niyo ntumbero rero ikinyamakuru cacu sanzwe mpagarariye twiyumviriye ko natwe kuwa munsi twoseruka. Abakozi bacu twarishize hamwe, turashira ingufu hamwe, twanka gutakaza ingufu ngo wese aje hariya atange hariya wundi atange hariya, ahubwo twavuze ati kubera ko dusanzwe dukorera mu ico gisata, reka natwe ingufu tuzishira hamwe, dushira uburyo hamwe, twisofye kugira ngo natwe dushobore gukora ibikorwa mwabonye, twegeranije ibifungurwa nk'ibyo kugira natwe dushobore kwifatanya n'abandi bene gihugu. Murakoze cyane. Nkuko mubizi ngira ngo murakurikirana ibiganiro byacu. Ibi ntitubikoze ubwa mbere. Ugiye ugakurikira ibiganiro byacu kuri YouTube, ugakurikira kuri Facebook, murasanga ibikorwa nk'ibi nyene twagiye turarangura mu mihingo itandukanye y'igihugu. No mu kwezi k'umunani hari igikorwa twimirije kuzokora cyo gufasha abana tubaha ibikoresho by'ishure bantaho nikora kugira ngo bitegure umwaka w'ishure wo mu kwezi kuza. Mbega abarundi n'abarundikazi batarashobora kumva ibijanye n'uno munsi mukuru wo gushigikirana kandi baba bafise amikoro, mwe nabo mwifatiye ko akarorero mushobora kubabwira iki? Murakoze cyane. Nk'umurundi akwije ibisabwa, afise ubwenge Imana yamuhaye, murazi neza ko uburyo gufasha ntibisaba ko ufise ibikwegana, ufise ama etage agerekeranye. Gufasha biva mu mutima. Wowe ico ufise cose ukagifashisha mugenzawe, burya ngo urabitsa ngo Imana niko bavuga. Mpamagarira rero umurundi wese afise umutima w'urukundo nko basogokuru na basogokuruza bagiye babikora kuva kera, dusubire ku kahise, dufashanye mu kibano, dushigikirane. Iyo umuntu yafishije yabuze wiwe, tuje kumufasha kubabara. Umuntu agwariye kwa muganga tumuseruke ko. Umuntu wese afise ikibazo kanaka mu buzima yumve ko nawe ashigikiwe. Ni naho ucu usanga atiheba cyane kugira kuko abafise abantu bamushigikiye kandi bamuhoza ku mutima. Mwaramutse mufasha. Ni igikorwa kizobandanya canke mwotubwira agaciro kifara? Murakoze cyane. Ni kuvuga twarishoboye, nta bintu byinshi dufise ariko twarashoboye kubisopa ku gafuko, ku gasabune dusanzwe turonka. Turegeranya ibiro 125 by'ifu y'umwumbati hamwe n'ikarato y'isabuni, nayo imifuko 5 y'ifu y'imyumbati ndetse n'ikarato y'amasabune. Bikaba ari byo vyatanzwe n'imbonesha kure ku Gasaka Web TV, ndetse tukavuga ko n'indongozi zitandukanye mu ntara ya Ngozi zishimiye ico gikorwa cyakozwe na televiziyo ku Gasaka. Aha twavuga nka Niragira Magnifique asanzwe arongoye umutumba wa Rubuye, aho yakengurutse cyane ndetse agahamagarira n'abarundi bose kubandanya bakurikiza iryo ragi rya basokuru n'abasokuruza. Mukurikire. Nitwa Niragira Magnifique, abasanzwe ndi abajejwe intwaro muri quartier Rubuye. Hanyuma mbega muri quartier Rubuye umunsi w'ejo wo gushigikirana musanzwe muteguriye gute?
by'ukuri umunsi w'ejo twiteguriye neza ko si ubwa mbere tuhimbaje dusanzwe tubikora uko umwaka utashe rero baduhimirije dufata iya mbere kugira dushyigikire abavandimwe ba Ntamikoro. Ikinyamakuru ku Gasaka Web TV no munsi ikiramutse naco cifadikanya kumbure n'abenegihugu bo ku mutumba murongoye iki gikorwa mwebwe nk'abajeje intwaro mu cakiye gute? By'ukuri baratunezereye cyane kandi jewe sinavuga ngo tunezerewe no munsi. Abantu b'iki kinyamakuru ndibuka ko bigeze no guterera isima aho haruguru ku province, rero n'umurimo bamenyereye basanzwe bakora, ni naco gituma tubandanya tubashimira mbere tubatera intege ngo babandanye kwitanga na twebwe aho turi. Nibaza ko batubuze niyo ngwara dufise ingwara yo gufashanya no gushigikirana. Rero ndabateye intege kandi ndabashimiye cyane uko igoro bagize, si uko washaka bari bafise uburyo burenze ubw'abandi, mugabo hari ababufise batashoboye kubikora ariko bo kubw'umutima w'urukundo babikoze. Turabashimiye rero. Ku mutumbi wanyu hari tuvuga yuko abantu bafise amikoro make cyane kurusha abandi bo babangana gute mu mwamaze kwegeranya mu mwamaze gutorokanya kugira ngo kumbure muzofashe ku munsi w'ejo bangana gute? Yego by'ukuri ku mutumbi wacu tudakoze imana mu jisho twaragiriwe ubuntu, ariko rero ntitwavuga ngo ntabahari, bariho ariko si benshi cyane. Twebwe nk'abo dufise ubu turafise nk'abashika 15. Ego nibo twashoboye kubona ko babaye gusumvya abandi, abari bo tubona twotora mwabo dutanga kugira n'abejo baje zibashigikira. Ego